Content creator canke wewe umaze kumenya ibanga rya Facebook, ndavuga ati tugire Facebook hanyuma nawe ushire ati nigabe yiganze kabisa. Tugire Facebook nigabe yiganze cyane cyane novuga ati burya Facebook irariha, kandi then Facebook uburyo iriha novuga ndije kukatwe kiwanje nta harundi rubuga no basi ndayigereranya kuko yego usanga bigoye, ariko Facebook irariha. Ariko mbega bikogwa gute? Ikintu cyambere ibintu bitatu by'ingenzi. Cyambere novuga ati uribanda ko kenshi, mbega muri mu kibano mbayeho gute, mbega baza kundaba gute, mbega nkoresha urubuga rwanje gute. Cyo ibintu bitatu kwanza ibisige byose birikora. Watubwiye yuko ukiri mu gihugu cy'u Burundi wari umutamvyi, wari umudancer, byatanguye gute? Umuziki urawutanguye hanyuma uraja muri studio uraririmba, na cyane cyane wari mu gihugu ndibaza wabitanguye uri mu gihugu cy'u Burundi. Mu kibano bavyakiriye gute? Wagwan my team Pisco Entertainment and Media, turabaramukije, turabahaye n'ikaze muri ikino kiganiro twabateguriye cuno munsi. Uyu munsi nkuko musanzwe mubizi, genda tumira abantu bakaza mu bwami bwa Pisco Entertainment and Media tukaganira kuri utu n'utundi kugira ngo namwe muze muvyumvirize ivyo tuba twaganiye. Kumbure hari abo biba ngombwa ko babibona hanyuma navyo bikagira ico biba viriyemwo. Rero uyu munsi sinakoze ikiganiro ndi jenyene. Uyu munsi mfise umutumire ngira ngo muramubona yuko ari umutumire aberewe cyane, n'umustar n'umustani, akongera akaba content creator. Ariko rero nkuko twebwe hari iwacu twakuze twumva bavuga bati imfizi niyo yivuga, sinshobora kumuvuga ngo nkore umwidondoro wiwe, wenye naraza kwidondora. Ariko rero ukaba uri mushasha ubonye runo rubuga rwacu rwa YouTube Pisco Entertainment and Media, urahawe ikaze mu kugira subscribe mu bwami bwa Pisco Entertainment and Media. Twebwe ntambibe dufise, dushaka yuko umuryango wacu wo kwaguka. Uraza kugira like ni wumva kino kiganiro kigufitiye akamaro cyakuryoheye, uze kugira akantu kameze uko, ugire aka like, uze kugira na commentaire zanyu. Murazi yuko twama tuzibasaba kuko nezingira akamaro, hanyuma ugire na partage kugira ngo kino kiganiro gishikire abantu benshi ibashoboka. Reka tumira amategato ya rero nchenza tangure n'umwidondoro wiwe, atubwire uwariwe, hama tuce tuza mwidonido rya kino kiganiro. Turasubiye kubaramutsa, sangwa ikaze mwidonido rero rya kino kiganiro. Nkuko narimejeje kubibabwira, uyu munsi natewe iteka mu bwami bwa Pisco Entertainment and Media. Dufise umutumire w'iteka. Ngira ngo nkuko nari nabibabwiye, twebwe iwacu twakuze twumva ngo imfizi niyo yivuga. Ntushobora kumuvugira ari umuntu w'umugabo, arashobora ako twidondora. Reka tukuramutse tuguhe n'ikaze bwana. Umukomando n'indangagaciro, Kirundo yanje isi y'ukuri, aho nakuye indoto z'ubuzima. Yeah, Wagwan people, my name is Imani Burundi canke Imani Kinyozi TV kuri YouTube. Yeah. Urakoze cyane Imani Burundi, Imani Kinyozi TV kuri YouTube. Rero sangwa ikaze muri ikino kiganiro na twabateguriye. Rero cuno munsi tugomba tuganire n'umwe mu ba content creator, akongera akaba n'umustar. Ngira ngo mwumvise yuko yitwa Imani Burundi canke Imani Kinyozi TV. Rero tugomba dutangure n'ibibazo byacu. Wewe uri content creator, ukongera ukaba umuririmbyi, wabitanguye gute? Wabitanguye ryari? Okay, murakoze cyane. Navuga ati haraheze nk'umwaka ndabitanguye kuko sindarambira gose. Natanguye
Facebook nyene bisanzwe ntago gukoresha Facebook 2017 ariko gusibyo ntabyo narinzi bijanye n'ibya monetization ibintu bijanye no guhembwa ibintu nk'ibyo so ntabyo narinzi novuga ati roje muri make ntangoye gukoresha Facebook umwaka uheze itariki 3 z'ukwezi kwa gatatu bisigura yuko ugomba ukwize umwaka utanguye gukoresha Facebook. Ego none mukugira uyumvire gukoresha Facebook urabona duhuriye mu gihugu gisanzwe kirimo n'aba content creator ngira ngo nk'abariko baradukurikirana duhuriye mu gihugu ca Kenya ntabwo turi mu gihugu c'u Burundi ntabwo turiko turakora kino kiganiro mu Kirundi ngira ngo wabitanguye byakujemwo gute kugira ngo ubikore nk'umwuga? Muri make murakoze cyane kwanza novuga ati je nsanzwe ndumuririmbyi natanguye ndumudancer so ndaguma ndaduga gake birangira novuga ati ntanguye kuja kuri mic ndibuka kuva aho nyakubahwa Nkurunziza shengereye niho ninjiye muri studio ya mbere ngiye gutora indirimbo yo kumusezera so novuga ati natanguye nyene mvuga ati ibintu byo gutamba ntazi by'imbuga ntama ndakora buke aho ngereye mu gihugu ca Kenya usanga baravuga ibintu bya monetization yo nari mfise barayihakinga isanzwe nshangira amayigo ndugurura iyo yindi rero umaze kuba ushitse muri kino gihugu niho wasanze ngira ngo hari aba content creator babikora nk'umwuga nawe ucuhitamwo kubikora nk'umwuga none kuva ubitanguye hari akarusho wowe bibonamo? Vyopfuma kubera sico kimwe no mu Burundi kuko novuga ati usanga bigoye kandi usanga harimo challenge nyinshi zigiye zitandukanye heri muri Kenya. None kuva ubitanguye nk'abari mu gihugu c'u Burundi urabona yuko ukorera ku mbuga ngurukana bumenyi turabona ama video yawe ukunze gukora ama video y'impanuro hariho n'izindi nyene challenge usanga uri kurakora nk'abantu bo bagukurikirana na cyane bari mu gihugu c'u Burundi badatahura ibi bintu byo bu content creator canke ibintu bya social media bagutahura gute? Harabo byo babishika mu kaganira canke bakavuga bati ibi bintu wagiyemwo nibiki? Navuga ati bose siko babitahura neza kuko hariho nk'usanga avuga ati zijyana inzoga zimukoresha rijyana itabiri mukoresha uburyo yaramaze gusara rijyana imivumwe ibintu yani nk'ivyo mugabo gusa we nkawe uvuga ati nje ndafise ico nihaye ndafise ico niyemeje ntabwo reba amaso y'abantu but ndibaza why mfise aba followers bakanamfollowinga bakanandikinga irifoke nkora ibintu bizima. Ego cyane nakaye kamaro kari muri Facebook bugira hemba nkuko hari abantu benshi batazi yuko Facebook ihemba mugabo rero nka wewe urumva usanzwe ubirimo woshobora kubwira bariko baradukurikirana bakamenya yuko ihemba canke idahemba canke mu bikora mu kwiryohera canke mu bikora kugira ngo mumenyekane babamenye abari mu bihugu bitandukanye Facebook anakaye kamaro? Content creator canke wewe umaze kumenya ibanga rya Facebook ndavuga ati tugire Facebook hanyuma nawe ushire ati nigabe yiganze kabisa tugire Facebook nigabe yiganze cyane novuga ati burya Facebook irariha kandi then Facebook uburyo iriha novuga ndije kwatwe kiwanje nta harundi rubuga no bwati ndayigereranya kuko yego usanga bigoye ariko Facebook irariha ariko mbega bikogwa gute? Ikintu cyambere ibintu bitatu by'ingenzi cyambere novuga ati uribanda ko kenshi mbega mu kibano mbayeho gute, mbega baza kundaba gute, mbega nkoresha urubuga rwanje gute. Cyo ibintu bitatu kwanza ibisige byose birikora kuko ni wareba ngo kubera ngo uno munsi ngo nagiye ngo kuririmba dufate nk'akarorero nagiye kuririmba kuri stage nakaka kubera nateye pocket ndiba ko twa pocket ugasanga nateye pocket umufana rajara nkoro ipataro byo kuenjoyinga ejo sinzosubira kuri stage why utosubirako so ntuzubone ngo kumbure
sinzi wewe nguri kura chiki intege ngo ukora kuvuga nabi hanyuma ngo uvuge ngo dusoza gukora content kama nk'iyo nyene ahubwo niba yaduze yayindi cubandanyiriza kwizo nyene birumvikana kandi biratahuritse kandi bavuga bati ibanga na mwene ryo abantu bafise iryo banga nibo bashobora kubimenya kandi nk'abantu baba content creator bamaze gutera imbere bamaze kuba babona yuko Facebook ihemba benshi ntibabivuga ariko wewe urababwiye yuko uti tugire Facebook ati nigabe iganze kubera wamaze kubonamwo ikintu kandi Facebook ihemba aneza ariko rero ukoresha Facebook ukongera ugakoresha n'urubuga rwa YouTube mbega urubuga rwa YouTube gwitwa gute ubwo rubuga rwa YouTube birakorohera gukoresha urubuga rwa YouTube bikongera bikakorohera no gukoresha urubuga rwa Facebook usanga nyene harimo novuga ati za challenge kuko usanga uruko onde ibyo zo postinga kuri YouTube then uronde ibyo zo postinga kuri Facebook kuko izo zo postinga kuri YouTube sibyo zo postinga kuri Facebook so usanga nyene harimo challenge ariko ko bigenda gusura bikora kuko uvuga ati genda visi intego nihaye yo kuzoshikako ariko nyene uranka bikora uranka bishikako kuko ni ubuzinyezina byukuri mbega niko ndondera iki ariko rero abariko baradukurikirana urashobora kubabwira izi mbuga zawe uko zitwa kugira ngo bagende bakurikirane ibikorwa vyawe kuko ibikorwa vyawe ahanini ni ibikorwa byingira kamaro ugiye kuraba ivyo ukora ego harimwo ivyo umengo ni amareresi ama comedy ariko bikaba bifise ico vyigisha urashobora kuvuga izo mbuga zawe kugira ngo abariko baratwumvira bagende barabe ivyo ukora banagufollowing canke banagire subscribe kugira ngo ibikorwa vyawe navyo bitere bija imbere zitwa gute imbuga zawe usanzwe ukoresha okay kuri Facebook nitwa Imani Burundi iyo ni profile bisanzwe akaba rero natanguye no kumpemba hanyuma nkaba mfise na page nitwa Imani Kenya then aho ni kuri Facebook hama kuri YouTube naho nitwa Imani Kinyozi TV hama kuri TikTok naho nitwa dancing hama kacushiraho ibiharuro 5 inyuma iyo jambo dancing ucumbona urakoze cyane Imani Kinyozi TV urakoze kutubwira imbuga zawe usanzwe ukoresha muri bino vya content creator ariko rero watubwiye yuko ukiri mu gihugu c'u Burundi wari umutamvyi wari umudancer byatanguye gute woba warahevye warabikoze hanyuma bivamwo uranabiheba canke urabibandanya dushaka utubwire ukuntu byatanguye niyo vyahereye hanyuma tugere tugaruke no ku muziki ukuntu wakoze umuziki utubwire ukuntu ibikorwa byawe byabandanije waratubwiye wahora umudanser byatanguye ryari byakugendeye gute wari muri club canke wa dance nyene kujya kwiwawe nyene kugira ngo abantu bakomeye novuga ati gende umwe muri abantu nakuze numva ko nkunda imbyino ndangakaranga ariko gusa kuko je narabaye no mu mahanga but sipokuwa ngaha Kenya nyene mu bindi bihugu kuko ni hatari bica bisaba yuko ngenda ndabona ivyo abadanseri bagenda barakora mu buhungiro mu nkambi zo hirya no hino novuga ati ico cobe ikindi kiganiro uko novuga jewe namye ndi wa muntu abyina imbyino ndangakaranga ariko kubera nageze mu nkambi umva ndo kuvyuka ninjya kwandika imiziki gukora ibiki binsaba ko nza kuvuga nza gutamba indirimbo z'abaki z'abasani ziyeni zijya zigezweho ibintu nk'ibyo nubwo ati nabitanguye ya 2017 ndaduga gake jusqu'en 2019 mbona menga sindiko ndaronka faida cyane bice bisaba yuko kwanza ntangura kwinjira mu by'umuziki umuziki urawutanguye hanyuma uraja muri studio uraririmba na cyane wari mu gihugu ndibaza wabitanguye uri mu gihugu c'u Burundi mu kibano bavyakiriye gute akenshi bavuga ngo ujya mu ngo aranywa itabi
rero hari ibintu novuga ati mu kibano nabo bishyiramo ikintu cya mbere bakona ko nashize kisheni iwanje kwanza uwo n'umusogoto witabi niko babivuga then bakabona ko nashize ko dread encore bakabona ko wari umusogoto. So guys siko muvyibaza buri muntu wese no kunavyumva. So mu kibano sanga harimo nyene challenge zikomeye kuko bavuga ati none ujya muhungu n'ukuri yakubise style yiwiwe yani tabi yani nimborerwa muri make gusa nyene siko babimeze. Okay, na bitahura nka jewe nsanzwe ndi muri ibinonye ivyo genda bitahura ko nk'umuntu atanguye ibintu byo kuririmba na cyane umuziki usanzwe abantu benshi mu kibano bamwakira okutariko ntibashobora kubona ziriya message umuntu aba ariko aratanga ntibashobora kuzitahura. Abenshi ari naho bazumva bavuga bati uyu muntu yarakwiye kuririmba indirimbo z'Imana ariko nayo atari impano yawe yo kwandika indirimbo z'Imana navyo usanga ari ibintu bigoye cyane. Imbere yuko turangiza nakaye kajambo wobwira abariko baradukurikirana bakonzi ba Pisco Entertainment and Media urashobora kubabwira akajambo kanyuma? Murakoze cyane. Navuga ati ikintu kwanza noshikiriza abafana bawe muri rusangi ndavuga ko ari impanuro wifuza ko ushobora gukurikirana Facebook canke izo mbuga nkoranyambaga. Reka ndabivuge mu Kinyarwanda kuko nabone harimo abagukurikirana. So novuga ko ukeneye neza ko nyezina imbuga ziwawe zibaho zifise inguvu zikunzwe ntucike intege. Nimba no musi je na postinze mugabe ikintu cyakwiza amaviews 100 why ejo kitokwiza 1000. Urumva nta byo gucika intege muri make bisaba guhora ukora umva ko ibyo ukora bikunze kandi ntushiremo kukeneye inyungu ahubwo wowe ubikore nko kuenjoyinga but ushire mu kakano uvuga ati hano nubwo biroko ndakeneye inyungu ariko bibe muri wewe. Urakoze cyane, reka tugushimire Imani Kinyozi TV. Ngira ngo nitwagukenera no mu kiganiro cyo hanyuma uzotwita. Ntangorane cyane na cyane ndabashimiye kuko novuga amahirwe sa bose hari bifuza umwanya kuganira n'umuntu runaka ariko kubera time bakabibura. So novuga ati ndabashimiye cyane byimaze yo guys nukulikinga na commenter. Nimba ufise ikibazo cyo kumbaza I am ready kukwishura. Uraja muri commenter ukeneye nimero yiwanje I am here for you. Hangoye ndahari. Urakoze cyane, turagushimiye kuri ikino kiganiro ciza uduhaye. Turanagushimiye kuri kano kanya gatoya ushoboye kudutiza utubwira udusigurira kuvyerekeye imbuga zawe usanzwe ukoresha, utubwira ukuntu n'abantu bakwakiriye igihe watangura bino by'ubu content creator, n'igihe watangura iby'ubu dancer, n'igihe watangura kuja muri studio, igihe watangura kuririmba indirimbo zawe. Rero ndagushimiye wewe wadukurikiye kuva mu ntango gushika hano tugejeje kino kiganiro. Naho ubutaha mu kindi kiganiro. Imana ibahezagire. Merci beaucoup.